twege mushyira regidezo cyo babwira cyambere coco twege ubutunzi muri regidezo twifashe neza cyane shyamwe regidezo kucerekeye ubutunzi ihagaze neza kandi ize neza ko atashira hamwe rya leta ni muri bisubye amafaranga twere kubituraba byose kugira ibikoresho bize bigwiza amazi twarabikoze mugabo umenye yuko ibikoresho dukoresha biva mu mahanga biva kure hashobora kuba harabaho ingorane zitavuye kuri regidezo zavuye ku bintu byinshi tutiba turavugira ngaha byo rero twebe turaba turitegure kugwiza amazi amatwiyo amapompe yazi Dar es Salaam tugatangura procedure de douanement izo twiyo n'amapompe bishike izo twiyo nizo gukwega amazi ava matyazo amazi ava muri sare harabaye gute mugani byavuye kuri regidezo kuko amafaranga turayafise hari iby'intambara za Ukraine ugasanga ama industrie twakorera nabi byaratevye vraiment byaratevye mugabo twe kuva ku mwaka uheze twari twamaze gutanga amasoko kuba fabrika haraba ingorane twagiye turahura mu nzira zitavuye kuri regidezo zavuye kwita geopolitique mugabo rero norimisha bene gihugu amatwiyo amapompe yaragize Dar es Salaam amapompe nagira gute kugira dusubiriza amapompe ashaje yose amapompe ashaje yose kuma kuyasubiriza twaguze amapompe menshi gose yose kugira ngo umwimbu uce wiyongera kuri aya masoko cyangwa dufise aya kumatanganyiko aya amasoko amazi bakwitanganyika amapompe kuma kuyasubiza yose kugira mashasha uko yarashaje ni soko yari yarase gucamo haje imyaka myinshi kuva muri 2018 bagerageza ko abizigura ni yari zizimvye byari byarase kuko ubutunzi bari bumeze neza urekera none mu byararishwe rero zaraguzwe tukaba dusubirize zose no kuvuga ko umwimburo cyo wiyongera kuri aya mazi station de pompage bamutanganyika hanyuma ku masoko mashasha hariho amasoko twamaze kwidentifia twamaze gutegura twagize n'abakapitage matikazo na isare amatwi yashitse ari Bujumbura uba ari Dar es Salaam tuko turavuga na Dar es Salaam tuca dukwega ayo masoko azoza gusahiriza cyane ndazi neza hamwe ayo matwi yoshika nk'inyuma ya mezi abiri muzobona changement mu itangwa ry'amazi ayo mapompa ashitse nk'inyuma y'indwi nka zitatu muzobona changement ku mazi yava muri Tanganyika kuko amapompa ashaje ataragitanga umwimbo kwiye cyo turasubiza yose rero norimesha bene gihugu ibikoresho byaraguzwe biri mu nzira bigize Dar es Salaam borema mu minsi bizomera neza murakoze mu makaritsiye amwe muyobozi mu makaritsiye amwe y'igisagara ca Bujumbura hari aho bari baronse imfashanyo y'amazi yishira mu amazi wota mu kamba bafatanyije n'umukuru w'igihugu ariko kubera ubukene bw'amatara ayo mazi ntayo bakironka yamwe mbere ukasanga bavoma amazi yo mu mwonga nk'umuyobozi mukuru wa regidezo yo muciye nka mu ayo makaritsiye mukabona abene bihugu ariko bavoma amazi yo mu mwonga mu nzuzi n'imva ico kibazo bakibaje nabi sico ajya amazi wotasike na ry'amatara atuma atariko arakora neza urazosubira inyuma utohoze uheje gutozosha umbazi kibazo wagitegwe sivyo babikubu yaraguhenze ikoresha sorera babikubu yaraguhenze kandi ubu ni muki no kuvuga ati basi mwijoro nta zuba riba rihari ubizuba rirakwiye baba bakwije umwimbu n'indi dimensione yabikora neza bavyakwije no mwijoro amazi niyo kama wabikubwiye ni hamwe bavuga ati ngutana kwinkubire no probleme ntiri kuri regidezo kugira ngo bijya bintu ajya amazi wota ntakore neza nibiri kuri regidezo urazotohoza neza uko ajya koresha amasolera mu mvura kuko twaragize systeme yo kwinstara amatara mu mvura hamwe izuba ritaka neza aho no gushigikira mugo dufite izuba ringana gutya ntihategeza kubura amazi ajya kuri ijya forage ajya amaforage atanzira amazi wota kuko ibizuba rirakwiye neza amazi bategeza kuyimbura no kwafise n'amatango yo kuyabika hajya biraharuye neza
banagomba ajyama kontera ajyamatareji twashyize ko mu nyuma mu vyigwa bari barakoze ntivyari kujako. Rero ntihagi uzosubira kubwira ngo amazi yabuze kubera amatara. Murakoze. Nyakubahwa murakoze kuduha umwizero yuko amazi agiye kuboneka muri emission publique iheruka Karusi. Abavugizi b'inzego baratubwiye nk'uko batubwiye yuko amazi agiye kuboneka mu kwezi kumwe atazosubira gukena bivuye kuri aya masoko yo mu misozi hanamiye igisagara cya Bujumbura. Uno munsi namwe muratubwiye yuko amapompe ari Dar es Salaam yashitse, murasubiye kuduha uwundi mwizero kandi wo mu ndwi azibiri. Mbega none uwo mwizero wa hariya n'ubuhunye dufate ko ubuhunye bizogenda gute? Hama ikindi cya kabiri, haramaze iminsi muri ko muragira ibikorwa byo gukingira station de pompage SP1 bigeze hehe? Murakoze. Uravuze uti mu kiganiro cyabaye n'abavugizi b'inzego z'igihugu baratanze icyizero, kandi nivyo wavugiye ubushikanje bw'iwacu ntiyabeshe. Nababwiye yuko hari ingorane ziba zitaba zavuye kuri leta y'u Burundi cyangwa zavuye kuri Regideso. Wewe ibyabivugiye yavuga alavye raporo refabrika baduhereza. Mugabo nababwiye mu nzira haraba ingorane kugira itwiyo ntizikorerwa ngahi Bujumbura. Itwiyo zikoregwa zimwe twabikuye muri Côte d'Ivoire, société Tasotisi ni y'Abafaransa, izindi ziva muri za Turiki, izindi ziva mu Dubai, amapompe yavuye Buraya mu Butaliyano no mu Budagi. Rero wewe ariko ati direct ujyavugiye ministeri wacu avuga ati dans les conditions normales bigenze neza yarabona ko ziba zamaze gushika. Mugari cyo ndakubwiye ubu nuko cyo nabwiye kiri verifiable ibikoresho bya Dar es Salaam. Ubu naho cyugira umuntu ari kuri port Dar es Salaam ukabaza uti mbe ndabira hari hamatwiyo ya Regideso n'amapompe ya Regideso ari ngaho yo bikubwira. Rero uwavugiye ministeri ntiyabeshe. Nanje nka DG Regideso ndakubwiye juho byukuri guko jewe ndi mufundi nje ndi kuri tele ndiko ndabikora. Nta politiki irimo, ni tekinike. Kandi rero jewe bamesha bakomuze mu vyumva, je nzobabwira ikintu kiri tekinike. Ntimuzogene muvuga ngo deje ngo Regideso ngo yaduhenze, je kirazira. Mugabo turiko turagira ivyigwa hashobora kuba ingorane zitavuye kuri Regideso, zitavuye kuri inde, ibintu bihinduka nivyinshi. Ije ndababwiye mubishire bene gihugu mubabwire ko ari ivyo nizamara gushika kuko ashaka ni ngorane entre Dar es Salaam na Bujumbura, n'est-ce pas? Nimwumva byashitse muri stock ya Regideso ndabifite ngaha mu ntoki ngaha, ijya misi naguhaye nzojubahiriza izokubahirizwa neza. Mugashaka kuba ingorane hagati ya Dar es Salaam na Bujumbura, mugico omeya nuko ubuziri Dar es Salaam kandi ko turagira ishoka byose tangu tuzeduwana ciziza. Rero mu misi mikenya abene gihugu bazobona shanje, kandi ico cizera ndaguhaye nico ntuwabutwara akangonogo ngo nambere bari batubwiye gutya nje ndakubwiye no kuri nakoze akika to aje ego biko byo gukingira station hajyeho ni hafi habwo byiza wari kucyusimbira ukavyirabira kubivuga bisumba no ko ukibona n'amaso. Station twarayikingiye nta ngorane nimwe dufise ubu yuko station akora nibibazo kiretse nko muri kazoza. Naho nyine turabana yatugira ivyigwa bikomeye cyane kugira station cyo tubikingire muri kazoza. Mwagushika ubu nta danger nimwe station yacu ifise. Ndagusavye rero ucyo usimbirayo kugira uzo kuvuga ivyo wibone yuko station ikingiye. Abana sibyo tuganye n'amazi nyene mu makati mwamwe yo muri
nord de la capitale, côté Gihosha, za Gihosha Rirare na Sangene, baravuga yuko amazi babona atemba mu makanivo cyangwa mu mabarabara mugabo bakayabura mu mazu. Byose zirabizi ko bari hari baranye bake. Ubwa mbere bwobwo nshobora kubiha insiguro zishikanga zitatu. Kubona amazi atemba mu makanivo arashobora kuba atari amazi propre ya Regideso. Ashobora kuba atari amazi propre ya Regideso. Kuko nk'igihe mwise mu cyo mu mvura iyo misozi arahamiye Bujumbura haraba ajya amazi y'imbizi menshi. Amesha jana hariyo nigeze gukurikirana isoko ngibaza ngo ni fuite y'amazi ya Regideso. Ndakurikirana sanga yimbiruka hariya mu Gihosha sanga yimbiruka mu kuzimu atani twihari. Ayo rashobora kuyabura bacaye bazana Regideso. Iyindi ishobora kubigira kabiri arashobora kuba ari amazi yavuye mu yindi mihana bakoresheje agasubira ukabona yateje umaze gushika hepfo kubera agenda naba yari mabi kujya agenda araca mu mabuye canke mu biki urashobora kubona umenga ashitse epfo yamaze kuba meza yamaze kuba filtre ugacebaza ngo amazi meza atari meza. Insiguro igira gatatu harashobora kuba habaye pane ya Regideso nk'ijya twiyo nininya cyane. Hariho twiyo nininya iri hajya za Gihosha kandi ndabizi iyo twiyo akunda kugira ikibazo nawe nyene ndakunda kugira ikibazo ikagira fuite birashika niyo twiyo ikaba rifise fuite. Rero ico gihe nimba n'ubiki hari mumbwire ndubika abafundi bagende barabereye makwiyo fuite ihari irashika vraiment ndabizi kujya twiyo iri hariya irakunda kugira fuite ni twiyo nibaza gihe bagira bataravye neza kuko ni ibintu yabaye bidon y'abashimwe. Yatwiyo sindayikunda mu migambi dufise no kuzoyisubiza tuzoyisubiriza. Rero irashobora kuba ari fuite je mugabo nibaza yuko muca mutubwira abafuna cyagenda bare bace bayisubiriza. Urakoze kuba navuze yuko umukanze neza kujyanye n'ushikira mbona ko azoza gucika cyo mu ku kijyanye n'amazi tuvuga isagara cya Bujumbura gusa tuvuga no mu ntara zo hagati. Reka mbere ngaha ku gisagara cya Bujumbura nk'uko mwavuze ko ivyuma bigize bya Salamu ariko nibaze ko naho hari ufundi mbwa byerekeye kubaka station birasaba abafundi birasaba umwanya nk'ivyigwa mwakoze mubona ariko nko mu gihe byoshika ivyuma bigashika bifate nko mu bwiza mubona byose aba umwanya ungana gute kuvyubaka mbega apare iyi station dufise bavuga ariko ifurumisa amazi ku bice birenga 80% by'amazi atumigwa mu gisagara cya Bujumbura. Mwarize kuvuga yuko hariho iyi station muga isaba ko hazokenerwa amafaranga menshi mu kubakwa n'abantu mbega byo bipanze gute bigize ngiye ku bya ruguru naho amakomine menshi ndetse no ku mirwa mikuru y'intara zitandukanye baguma bavuga ikibazo cy'amazi mbega bamufise umugambi w'uko ko mu mbona kazoza dufise herekana yuko umuntu wese ashobora kuba kugira umugambi mwiza anywa amazi meza mbega aho mu ego urakoze cyane. Ubambere bwo guvuza uti mbe none hamwe amatiyo yoshika cyangwa amapompa agashika inyuma y'indwi imwe ati mudekanye ikintu ingana gute kugira ngo aho karusho tukabone. Burya navuze yuko amatiyo yashitse ko kwihereza amezi abiri ko amasoko y'amatiyazo n'amasoko y'umusarazo bashize ngaho Bujumbura. Byo nabivuze kuvyerekeye amapompa navuze ko ari bizibiri mwobona shanje nimba ari wakurikiranye cyo nakikindi nakivuze abafundi wacu biwanje bari play kandi yari gide abafundi baciye ubwenge kandi babishobora bahaye kogwa baragikora bari play kugira babikore. Hanyuma ucura bazi uti none nubundi uti none amazi azoca kwiraho oya ntazo bakwiye. Nico gituma dufise mu migambi dufise nageze kwanda bivuga turafise imigambi amazi yose isuka muri Tanganyika yo misozi yose izi nzuzi zose turiko turategura umugambi wo kuyasukura ayo mazi ya mbere umugambi uruzi rwa miko turakorerako nirwo mu Kanyosha tuzokaputira hariya ahantu bita muri Rirare niho tuzorukabutira duce tuyatreta nibwo umugambi uri kuravaza cyane gusa uri imbere gusubiza izindi nzuzi mwa inzuzi zose tuzozisukura izo
amafaranga yo kubikora Regideso irayifitiye atawisubiye gusaba. Hanyuma iyindi station de pompage imeze nk'iyi dufise ngaha ku radio izokubakwa mu Nyabugete isaba imiliyoni zishika $100 z'amadolari. Ayo mafaranga kuri Regideso si make nico gituma tuko turakorana n'abajejwe kudufasha. Hariho amaonje ababayera bakunda kudufasha, hariho nka Peyiba tuko turaganira kuri uwo mugambi kandi basa n'abemeye 50% yabo. Hanyuma hakaba n'Ubudagi KfW nawe nyene iravuga ko ushobora kuzodufasha hamwe n'igihugu cy'Ubudagi nyene kugira ngo ujya mugambi hamwe na Banki Mondiale nawe nyene yaremeye ko ishobora gufasha mu kogwa ry'uwo mugambi yo kugira station de pompage ya kabiri hariya muri Side di Capitale. Umva tiko turakora mugabo soba ngo Regideso ni yatangayo turashobora kubikora twenyene uwo mugambi ni munini nyura turengeye. Rero mugabo tiko turakora n'abandi bashobora kudufasha turizeye neza baratwizeza yuko mu minsi bazodufasha umugambi utangure. Hanyuma wavuze ruguru ntitwasize inyuma kuko twe turavugana hariho umugambi twe turakorana na KfW n'Abadagi guhereza amazi Nyanzarake na Rumonge. Twaramaze gutora ishiramo rizokora uwo mugambi, turiteze neza ko mu minsi ibikorwa bitangura, aho ibikorwa bizotwara umwaka n'inusu. Nyanzarake na Rumonge nta kibazo cy'amazi bazosubira kugira. Hanyuma no mu bindi bisagara bya ruguru nawe twasize inyuma kuko ndabona ingere yanje nk'ama planification yo guheza amazi Cibitoki, guheza amazi mu Kirundo, guheza amazi Mwaro, ko mwaje turakora amaforage ho turiko turagira umugambi kugira forage Mwaro, Gitega, Cibitoki nayivuze, Cankuzo, za Ruyigi, hose ahantu hari bisagara twege ntitwasiga inyuma. Mugabo mumenye rero twe duhereza amazi bisagara ku mitumba no ku makomina mwamwe ya ruguru ni ishirahamwe bita Ahamere ikorerayo. Twe dukorera ku bisagara, ku bisagara rero turiko turipanga muri planification d'office bisagara vyose tuzobikorera ko muri no bije y'uno mwaka dutangure